tukadukenguruka watuziganiye amayira twaciyemo, harabaduze harabamanutse harabakikamye byaturabanye nabo maze dushikana hano twese tubaza dushimira urukundo rwawe nagushimira icyubahiro wo mwijwe katugukomera amashire rero witeka niba urashobora kungoma twe tugorotse kandi tuguhimbara turaciye bugufi tugomba imbabazi zazituwe ko maze kutubabarira ukundi maze databuze turakwiragije rero ubane natwe turagombye programa yose irongorwe nawe databuze witeka uzobukoze ibyo twansere by'umugwanizi turegeje kure databuze kuvuga bitakwemera byose maze databuze programa yose irongorwe nawe ibisigaye byose bikore mu izina ryawe ryera amen. Mwese rero ndabagombye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ko batanze batamenyereye izina Nisengimba Jean Loti alias Ebenyeza. Rero tugeze rero mu kandi kanyere ko kuramukanya reka dusabe aribo batumye no munsi dukorana hano kuri umusozi tuzana muri mu rugo reka dusabe ndabona ko bashajije baberewe reka tubagore gatowe mu byaguruke muramutse ubwoko bw'Imana bukoranye hamwe. Yesu wacu nashiwe. Amen. Ndabagombeye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Yesu ahabwe icyubahiro. Hama naje ku izina nitwa Bangiricengera Richard. Hariho akandi kazina Imana yampaye nako ni Ismael Mugisha kandi ndubatse pese uwo turi kumwe ngaha nawe sindamuvugira akazina arivugira. Yesu tunashimye. Amen. Haleluya. Amen. Hama natwe turabagombye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Hama natwe turishimye cyane kubona abashyitsi nkamwe mwaje kudutera iteka. Hama nanje akazina kiwanje nitwa Niyonzima Anita nkaba ndi umufasha w'uyu hama nacyo n'ikibondo cyacu nawe nyine iyo baramutse. Haleluya. Amen. Amen. Yesu wacu nashimye. Hama uno mwana ngira ngo yagize isoni yitwa Mashime Aniriziye. Yego murakoze. Ariko hariho n'uwundi ari ngaha anyi data wanje nawe nyene yohaguruka akabaramutse. Haleluya. Amen. Yesu nashimye. Nashimye. Nawe nitwa Shimimana Francine nkaba kuba mu nzira twahuye n'uyu musatsi wanje Imana yingereye. Yesu nabawe umugisha. Amen. Ego murakoze cyane kuduha indamukanyo. Turabona ko hariho n'abandi babyeyi reka dusabe bavyaguruke hanyuma bapepeye babaramutse. Aba rero ubu n'umubyeyi w'urya niba mubyara mu buryo bw'amazi naganze Kristo. Imana arweye igihugu mubyeyi w'Israel. murakoze cyane mubyagire hama turabona kandi n'abandi babyeyi biwe mu buryo bwo mu mpwemu ariko bamwe bahora bavuga ngo ubushobozi bw'ibanze bwa Yesu nabwibangije nanjye ndabagombera mu izina rya Yesu Kristo. Yego ibyo n'umubyeyi wiwe mu buryo bw'ihwemu turabona na mama we wibatisimu nawe n'uyu nabyaguruke abaramutse nubwo tumugoye. Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Amen. Ndabakumburiye mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Hama turiko turagenda rero abamubona batunze ngaha buri muryango ni bene wabo baravukana harimwo
babyara we, harimo bashiki biwe, nibaze ko umuryango ngaha urakwiye nubwo hariho n'abandi batashimiye kuza bivanye no kukuntu ko kwiyunguruza. Hanyuma kandi turabona batanu baje kuvuga kandi dukunda hariya muri Ninda nabo nyine mu byaguruka bakadupepera tubagore ntacyo. Turabona n'abandi bavuye muri Birare nabo nyine mu byaguruka bakaturamutsa. Yesu nashimwe. Kama kandi twabonye ubundi mushitsi ngaha ahanyi umutama mbona yifashe ku byaguruka upepeye. Haleluya. Yego. Reka tuhereze umu DJ ariko adushira muri mbonesha kure ejo ho gukira ibiro rizatubirabira kuri Android nawe nyene adupepeye mu izina rya Yesu Kristo. Turabona rero abashitsi bahire bariya mubona bavyagiye n'ababanyi abatumwe hirya no hino nabo nyene rero turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. No ngaha nabo nyene turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Nubwo biri uko turabona ko hariya hari umuntu yicaye ku gatebe hariya, reka nawe nyene yavyaguruke apepeye ujya baravukana n'uwo bitabanga icenge cyane uburyo bw'inkweme. Yesu wacu nashimwe. Abagumire mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ugena waduhaye ijambo n'umutama wacu atubyaye kubatisi. Muri yaranguriye. Niyo mpamvu mubona nafashe devanseri n'umurahe mwarakoze. Yego.
Asha amashimashimo cyane cy'Imana. Bamwe baragize amakenga, abandi bagumana ibibazo bitandukanye, baravuga ati mbega none mu rubanza rukiri mariage. Bamwe nagumye numva bavuga ngo mbega ni mariage, ngo no guhekereza, ngo no guca mu marembo. Oya, titre udushima Imana, icyo Imana yakoreye umwene data ari hano, araza kutubwira, ahandi turaza kumutiriza akanya, aratubwira kahise. N'umwe wese rero afise akahise kiwiwe, umugabo yazirikanye kwishira ku mutima, avuga ati jewe kuki Imana nsezeraniye ikaba yarakinkoreye, reka nze ndabishire ku mugaragaro, abatazi Imana bayimenye. Semane amen. Rero tuzinguruye gatoyi muri Zaburi 145 baje ku bafise Android baca baraba ni gipapuro rw'amajana 711. Baravuga ngo umutwe baravuga ngo Zaburi yo gushima ni ya Dawidi. Mana yanje mwami wanje ndagushimira hejuru, ndoshemagiza izina ryawe ibihe bitazoshira, nzokwama mushemagiza uko bukeye ndoshima izina ryawe ibihe bitazoshira. Imana itugirire neza. Haleluya. Amen. Rero iri n'ijambo ritubera urufatiro, ntituzakurirandira ko cyane kuko dufise ibindi biri imbere, kandi tubona n'umwanya uri kuragenda cyane amasaha atera yitera. Rero yari Dawidi yariko arashima Imana, ari mw'itazirano ahimbaza Imana, avuga icyo Imana yamukoreye. Rero muri make Dawidi yahuye n'ibibazo bikomeye, yahuye n'ingorane, mugabo kandi abona gushima Imana. Haleluya. Aca yandika rero kino gitabo ca Zaburi ashima Imana, atazira Imana, aho Imana yamukuye, aho Imana yamukijije. Ubu rero mwene data ari hano kuno munsi yaragiye mu bihe bigoye, mu bihe bikomeye. Ababanyi ngaha turabizi, tutavyirengagije, turavyibuka duhindukije amaso gatoyi, aho yari umunyeshuri, umugabo kandi arafatwa n'ingwara, aragwara, araremba rwose, gucinda naho bikomera. Kumbure inshuti yari afise ziramuvako, abagenzi yari afise benshi baramuheba, umugabo kandi hariho abandi bamugumyeko. Hanyuma ashishikara kwegereza Imana. Imana iramubwira ati humura mwananje uzokira. Ariko kandi ntiyarambiwe, yakomeje kugira ibyizigiro, yakomeje kugira ukwihangana, ahura n'ibihe bikomeye, mugabo kandi kuko ingwara iza cyane ku nguvu nyinshi kuri force, mugabo kandi mu kugera mu izina rya Yesu ikagenda ndogo ndogo mpaka byose birakombomboka mu izina rya Yesu Kristo. Dukomera amashimana. Rero icyo nicyo cyatumye uno munsi ashima Imana. Bamwe bashobora kwibaza ati mbega none ntari gutumbera hariya na hariya. Birashoboka aho yari kuja hose, birashoboka ni intumbero yiwe. Ikintu cyose ni umwanya wacu. Uno mwanya rero kugaragaza ibyabaye, kugira ngo icari ku mutima cururuke. Hanyuma nibuka Yesu Kristo ariko aragendagenda mu bisagara, yarakijije abantu, mugabo harabaho gushinga intare. Uno munsi rero ni gushinga intare yerekana icyo Imana yakoze. Wewe uri mu bikomeye uraremeshejwe, wewe uri mu ngorane zikomeye uraremeshejwe. Ntiwihebure, ntiwiganyire, ikintu cyose hari umwanya wacu. Rero ni buke buke mukomeze kwihangana no gusenga, Imana izobikora, Imana ibagirire neza. Haleluya. Amen. Rero nibaza ko iri jambo twirandira ko cyane, reka jambo cyo gushima Imana, abasigaye tubandanya. Murakoze cyane. Bano bitekanye cyubahiro, turagushimiye kandi tukengurukiye kubyo dukorera kandi turabara kubwira ijambo nyagora ku ngoma
wabonye ko bikwiye kuno murango uko rivugwa hano mu ihanga ryawe wenyine n'ububasha data uje Uwiteka girira neza bumvise ijambo ryawe maze ubagirire neza barongorwe nawe hari benshi badafite ibyizigiro ariko data turakwinginze maze buri muntu wese yaza adafite ibyizigiro wongere kumugirira neza agira ibyizigiro mu izina ryawe Uwiteka ukoze maze ibisigaye ubahe ukwihangana n'umwe wese kugira ngo umuntu wese afite umutwaro maze ushikire kumwishyura yagora ku ngoma ukoze ibisigaye neza agira bumvise ijambo ryawe ibisigaye byose ubikore mu izina ryawe Thank you.
Yesu wacu nashimwe. Nashimwe gose. Je numva ata kintu mfise novuga kinini kandi nta mwanya munini nza kuvuga kuko ikinshingira intahe kirahari. Kandi ukumubona yari intambwe ya mbere yari intambwe ngira nk'iya gatatu kuko ku ntambwe ya mbere no kwicara sinicara amafoto y'ubwa mbere ntabwo nambara naheneye abantu benshi aho nari ntanguye ibutura bashobora gucishamwo bigakunda ukuguru ico gihe nambara igikwembe conyene kimvuye ko nta nguvu naronka zo kuvuga ngo ndishizeko. Haleluya. Rero hariho mu ntahe yanje hariho benshi bavuga ngo urya ukunuku byinshi. Rero jewe sugusesa canke kugirana ibi ndabikoze kubera ko nzaho Imana yankuye. Rero kubw'ivyo jewe Imana nta mazina nari mfise numva noyita ariko nayise Muzatamutse kuko izatamura ibyapfuye bikagaruka bikaba bizima. Yesu wacu nashimwe. Jewe uyu unyera umunyeshure naje nari umunyeshure uyiga mu w'icumi nanje ndiga mu w'icenda. Rero biraba turakubagana ncasanga namuteye inda y'urya mwana mubona. Hanyuma bigenze uko ca ndavuga ati ndakabaganya muri zino inga zitatu ko mbonye byabaye nca ndagutwara je nzobandanya niga nawe uca usubira urindire gato uzoca usubira kwishura ariko ntibyakunze. Rero muri makeya rero mu ndwi imwe nari mbaye ukuntu gusumba uko mubona. Indwi imwe inyama aho yakorokera ntaho wayibona. Nukuvuga inyama isha umuntu gatoyi nturasubira kubona aho yakorokeye. Kandi ukuguru kwagarukira ino hajya mubona kururutse ngaha narisa n'uri karakira. Yesu wacu nashimwe. Kubw'ivyo rero mu by'ukuri ndashimira abakozi b'Imana banyakiriye. Nari mu bapfumu biteye ubwoba. Umupfumu yakuranwa n'uwundi amatongo ndarya y'abavyeyi bampaye arahera ariko ijwi ry'Imana risanga hondi. Ico gihe nanagiye natumye ati munzanira agapapuro nandikira no mudamu muzoshira abashinga ntahe kugira ngo umwana wanje azovuka ntaze yangara. Ariko rero ntabwo nanditse naciye ngenda cyambona ndagiye ahantu ku itwareti nyene icapte neza kujya kwadrato ikinogo kinkwiye ngiye kugira ngo nitume mbona ngiye kugwa nyene mbona ko tuza gukwirana sinzi ukuntu ngize uku haca haba kijya giti bitango na gashetani casanga nashize izi ntoki zibiri mu mashurwa abiri nca ndaba iyo mvuye. Rero muri ako kanya naramaze umwanya mbona ndariye Pasika ya mbere abo mu Cibitoki baraje tuja hamwe turasangira Pasika. Rero hagize umwanya niyo nabona mvuyeyo nca ndamubaza ati none vyagenze gute se? Byagenze gute none ko agomba twandikire ntitwamenye ibyabaye. Nasanze ari kararira nayo nzi ko byaheze nyene kuko nanje iyo naringiye nari nahabona. Haleluya. Rero muri uwo mwanya rero niyo saha je naciye ndamubwira nti bajya bapfumu ibyo bakora byose ntibikunda. Je ndumva ko inzira yiwanje nzotangura gukira ngiye Bujumbura ngo ahubwo onye ibyo uri kuravuga ngo je sindabitegera. Ati nakubwiye nti naho hoze umusenzi ngaha canke umupfumu ntibikunda. Je Imana yanyeretse ko nzotangura kugirirwa agahengwa rukombanutse Bujumbura. Tino ni Bujumbura tuzojayo gute? Byarabaye rero umuvyeyi wiwe yaravyumvise bimutera agahindo aribo databukwe nagiye mbonaza mu by'ukuri Imana imuhezagire acarantora nawe ntiyantwaye mu masengesho yantwaye ku mupfumu. Rero mu masengesho kugira njeyo nahakesheje uyu muvyeyi mubona ngaha twabonaniye hehe mu Ruziba rwa Kanyosha. Rero barantwara ku ishengero ariko baranka kunyagira kuko bavuga bati ni mu murungi kimutoyi bamanze bacuko kuguru kuko ntikwagororoka kwari mu ndwi zitatu aha hose hari habaye nk'isima ntikwavayo konza rakabaho kujya mwabonye hajya n'imitende mugabo uri kuritegereza urabona ko
amaguru yose ukuntu yari ameze. Yesu wacu nashimwe. Rero kubw'ibyo rero bene data, Imana ikura kure, Imana ikora ibitangaza. Yarankoreye ibitangaza bikomeye, ngeze aho hantu ngiye kwa muganga baca banyirukana, kandi nabonye naho nsengera bari bavuze ati harageze kutaha. Ndababaza ati none muhemu yera yababwiye ati taha? Toya, tinamba atari muhemu yera rero jewe simva ngaha, mwaranyakiriye aha nzohava ntanguye kubona uko bikunda ko ngendagenda canke nakize. Rero byarashitse, Imana iramfasha, ntangura kwigira ko amabekiye mubona biragenda neza. Navuye i Bujumbura ntaragororoka ngenda, ariko kandi no mu kugororoka Imana yaraje ubwayo irambwira ati ko mbona unkunda, reka ndakwereke zino nzira zibiri, icinyereka ikiyaga ca Tanganyika n'imusozi. Je mu musozi mbona turi abantu ba 15, muri Tanganyika ca mbona abantu benshi cyane, tuneje kutansize hajya bajya bari kwaroba, tibajya ntibasa namwebwe muri ngahe musozi. Nico gituma rero utegerezwa kunkorera. Haleluya. Rero bimaze kugenda uko, nabwiye ko mvuga ni byinshi cyane, ntabyo nomara n'amasaha 5 yohera bitarahera. Nico gituma ncisha ku mayange icintegeka kugirane kuyikorera ngira ku mabekiye. Natangwe gusengera umuntu ngira ku mabekiye 2, kandi nta muntu nahamagara barizana. Yesu wacu nashimwe. Nukuvuga narasenga nkaruha, kandi ico gihe nta muntu nasengera 2, baba bakavuga ati na madayimoni, abandi ni inzuzi zisuka mu zindi. Hamba abakozi b'Imana baragenda baragerageza mu gusenga basaba Imana irabereka koko ndiko ndakorera Imana, kandi nta muntu n'umwe yagize teste kugira ngo agerageze arabe atasanze ko dukorera Kristo. Haleluya. Rero je ndamaze imyaka itari mike, kuko ubu namutwaye muri 2013, murabona ubu unya turi muri 2026, imyaka iheze ntabarinze kubabwira murayumva. Rero igikorwa ndakimaze imyaka 12. Nico gituma rero bene data ndababwira nti icanzanye ngaha sugufyina, kandi ubonye jewe nigiriye ibintu byo kwinezereza aca yibaza ati nubwishime. Nibuka Imana yankuye, nibuka ukuntu nari imeze, kandi nayishingiye ngiye zino naho byace bibicika. Nkomye nuko amaraso yarinyerereza, nta miti batampaye n'amatwara ziba, mubwo Imana iramfasha kumwe kurumva. Haleluya. Ukundi ntukumva neza. Yesu wacu nashimwe. Imiti yaramenye amatwi. Rero Imana narayibwiye ati hariwe ni wahankura, nzotangurira ngaha mu rugo rwanje mbone kuza gushinga intaha handi. Yesu wacu nashimwe. Amen. Nuno munsi rero yaranyibukije irambwira ati none ko igihe kigiye wakoze iki? Ndavuga nti jewe ndindira gatoyi. Haleluya. Imana iravuga nimba mutabizi. Imana iravuga kandi irakora kandi igira neza. Numunya sinzi nukuntu no bivuga. Numunyacubahiro arenze ibyubahiro, sinzi nuko no bivuga. Navuze nti nimuzatamuzi. Haleluya. Imana ikuraho bijya anyu ubona kumengo byakubereye umusozi. Yesu wacu nashimwe. Umuntu atarabona ingene imizi y'imyumbati ishora, hari numwe ngaha atabizi ukuntu imyumbati ishora. Ugiye kurabura n'imizi ukuntu ishora. Iki cari caracitse, kimwe kije ukwaco, ikindi ukwaco, ikindi ukwaco, byararegarega. Mugabo haraje umuntu abwira ati ntugire ubwoba, anyereka ibitaro ngiye kujamo. Ibyo bitaro ndabona bangirira operation, aca sigambwiye ati ntibiheze, wewe bw'umuko uzobona ikiba. Nabona imiti vino ishora igenda imatana, ishitse ahandi amaraso akava, haheze umunsi wa mutsi wasanga wateranye n'ahandi ukuguru kwari kwarirabuye. Bari barambwiye ko ngwaye kansera bazoguca, ariko Imana yarangiriye neza. Murabona ko none munsi n'isaha ngenda kandi nta muntu n'umwe atabibona. Ego birarusha, sindakira neza, ariko nimiyumvire umuntu yambara ibutura akambara igikwembe. Uyu no munsi ndambara dusandara, nkambara udushesheti, n'icubahiro c'Imana. Yesu wacu nashimwe.
nimukomere amashyi Imana irayabereye. Haleluya. Rero ntibyarekeye aho, haraheze imyaka 2 nari ngiye mu murima cafatirwayo, numva ndashonje biranka ko ntambuka, ca ntangura gucisha amaraso ino hariya hose muca mubibona epfo na ruguru. Ndagenda naho nyene Imana yaranzigamye kandi navuye kwa muganga atangwara nimwe bantoye, baca bantora diabete. Rero iyo diabete je sinzi niyo yahereye, kuko je narasenze ndabwira Imana ati ibisata afise ni byinshi, none noguma ama diabete ibiki n'ibiki, nega Mana umva je nzoja he, kansera warayinkijije, diabete nizokunanira. N'umwanya n'isaha ibya nahora numva ku iyo diabete imyaka 2 iraheze, atarushinga ataserumu, ndiho ndi muzima shima nkenguruka, ikintu cyose nkenera ndagifungura atangorane, murumva ko Imana ihambaye cyane. Yesu wacu nashimwe. Nababwiye ko ntabarambira. Icabona canje niki, abavuga amajambo nayo ngo ibi nibi nayibi bamenye ko hari ico Imana yankoreye. Hari abantu benshi bafashije, Imana ibahezagire. Sinzi ukuntu nobivuga, bamwe bari ngaha, aha hose n'abavyeyi banje barafashije. Nubwo Satani atabikunze umuryango tukankana, ariko Imana yambwiye ikintu kimwe, ntuzoshinga intahe mutagize ubumwe. Yesu wacu nashimwe. Hari umuntu atabizi ngaha kwiri barabara. Aba n'abavyeyi banje, abo ni umuryango, abo bitakunze ko bashikina bari mu Cibitoki, mugabo bose murababona bari ngaha, usibye abataje nta rumwe twavuga bahezagire. Kandi Imana ihabwa icubahiro kuko yakoze ibikomeye tukongera tukayaga n'umuryango. Nizere ko atari umwana w'umuntu yabikoze canke amasengesho menshi nuba narasenze, bwabaye ubuntu bw'Imana bugeretse ku bundi. Yesu wacu nashimwe. Kubw'ibyo rero bene data, naco numva novuga, uri mu bihe bigoye, inshuti zirakwanga, umuryango ukaguheba, ababanyi bakakubona nabi, ariko hariho ababanyi usanga bafise umutima wo gufasha. Nabwiye ko nta numwe ndonda ngo nakari ngaha, ariko ngaha turimwo. Haleluya. Turimwo barimwo abakoze ibikomeye nuno munsi kugira ngo mubone ivyo bintu biri ngaho. Nivyavuye kuri jewe, vyavuye ku Mana Data rugira byose, n'ababanyi n'inshuti, natwebwe turi hamwe. Murakoze. Yesu ashimwe. Nanjye nta bintu igise novuga, Imana yakoze ibikomeye n'ibyo, sinorinda guce yaciye turaza abantu hano, ariko kimwe nanjye mubashira Imana ni uwa mbere. Amen. Amen. Nibicaho Imana yamukuye ubuzima, ibintu byasize ubwenge. Reka tutwegeranirize muri iyi korasi ivuga ngo aho data na mama batabaye yarahabaye. Telefone bamere nk'abegera batanga akanya.
Avuze neza. Musubire mu bibanza byanyu. Yesu nashimwe. Mwashimwe. Haleluya! Amen. Haleluya! Yeah. Basha biraryoshe ba. Bose. Jewe nababwiye amazina y'iwanje. Ndi muri bamwe bashingira inaha ibyabaye kuri uwo musaza wanje. Nawe narinzi je mvuka mu Kanyosha. Sinarinzi aha ku Musenyi ngo hameze gute. Mugabo kubera Imana yaratumye ndahaba. Je ndibuka igihe kimwe ari hariya mu Ruziba agwaye ameze nabi. Mugabo ariko arakora igikorwa cyo gusengera abantu. Ico gihe ndagwana ndaremba mvuye ruguri wabona papa naduze ndi umuntu nkuze ndavayo nabaye umufu nafuye shika ndikiziga namaze ikintu cy'ukwezi kose ntava hasi ntavaho ndyamye. Mugabo uyu mubona umuntu akengeretse aba ari mu ihanga rikomeye cyane. Umuntu abantu bagaye ni waba mu ihanga rikomeye cyane. Yaransengeye ndyamye ntiyitayeho ububabare bw'ikiguma ciwe ntiyitayeho imisonga yari afise ariko aransengera ndaba muzima ndazuka mu bafuye ndaba muzima ndabyuka kandi nari maze igihe ukwezi kose ndi mu nzu kubera amasengesho y'ubu. Mama arambwira ati uhereye umunota n'isaha uyu ni musaza wawe Imana yaguhaye. Gwari ico gihe musaza wanje Imana iguha umugisha. Iguha umugisha kuko warabikoreye. Je naravye kujya kuguru byanteye intuntu bantu b'Imana. Yari mu buribwe bukomeye ariko yaransengeye atitayeho burya buremere bw'ukuguru bwiwe. Rero Imana nimuhezagire kandi muhe umugisha kubwo kwitanga. Yaransengeye gushika ubu ni musaza ntakiri musaza w'ibindi ni musaza wanje atuvukana kuko niwe Imana yanyihereye. Ubu ndaza ngaha ku Musenyi nkidagadura aha ndamubwiye ati ngomba inkoko arayima kubera iki no Imana yanyihereye. Rero bantu b'Imana ego hariho abantu benshi bavuga ngo abantu bakoreshwa n'abafrimasoni ngo abandi babifumo abantu baravuga amajambo menshi. Mugabo iyo abantu bariko baravuga Imana nayo irushirizaho yegeza imbere wa muntu kuko iyo abantu bariko baravuga baragusunika kugira wegere imbere ukorera Imana. Rero nukuri shikama warakoze Imana iguha umugisha kuko yatabawe ngira mba narafuye Imana yaragukoreyemwo iraguha ubushobozi kugeza umunota n'isaha sinkigwara ndakomeye. Imana rero iguhezagire nukuri nagomye byase ko nogenda ntashinze intahe kuko umuntu tuzobishinga intahe yafuye. Oya reka tubivuga kiri muzima kuko biraryoshe gushingira intahe umuntu akiri muzima hako tuzomushingira intahe yarafuye. Rero byari ivyo abumvise gushima Imana ibahezagire. Haleluya. Amena kandi. Hama nanje ngomba kuvuga ubukuru bw'Imana ukuntu nabaye ngaha ndaryama nkomeye mbyuka sanga nitunye itako ryaduze rifatanye no munda. Nagiye kubyuka nisanga bidakunda ko notambuka. Amena. Burya niho banzana kuyu mukozi w'Imana nta nuwo narinzi aransengera. Nagiye kuva ngaha nitambukira n'amaguru yiwanje ndashikaho mu gicuba nkomeye ndi muzima. Ni mu mpera Imana amashi. Nyuma yaho niho nagiye kwibungenga inda y'uno mwana. Iyo nda y'umwana barayimboheramwo. Ndavuga ati by'ukuri nubwo biruko banyandikiye kopegwa jewe ndizeye sinzopegwa.
ndaza ndabwira umukozi w'Imana afise umutwaro, umukozi w'Imana nsengera ndavuga ati Mana jewe ndinde kopegwa nta mama afise ngaha ndahafise mabukwe hari gihe nawe yorambirwa banyopeye akanta Mana uhambere byukuri Imana yarantwengeje cadamuvyarira muhira mu mpera Imana amashi Imana yarahabaye ivy'inkorera ni byinshi nobidondagura bukira bugaca abumvise gushima kwanje Imana ibahezagire uyu mukozi w'Imana Imana ishishikari kumwongera amavuta haguma twitwararika ijoro n'umurango Haleluya abumvise gushima kwanje kugarukiye ngaha Imana ibahezagiye imwe nanje ngomba kuvuga ibyiza Imana yankoreye kuvyerekeye uwo mwana je nanje narabaye ngaho ntaramenya uwo mukozi w'Imana nukuri Imana nimuhezagira iziramuha amavuta naje naragwaye cyane nari maze imyaka 5 maze mwene wacu cerambwira ko hari uwo mukozi w'Imana kuri bibarara ry'umunani je nanje nari muntu ze mu ntambara ikomeye mu rugo nukuvuga umugabo wanje ntitwahuza twama mu miryano tuguma turyana ndonda ndahera ndasha ndagesera ndaza ngaha ko umukozi w'Imana amundangiye nukuri yarambaye hafi mu bihe bigoye nukuri je noshimira Imana nukuri je nagiye ku buryo umugabo wanje ambwiye ngo nje ku buryo kugira tubane neza nishishamwe akagegene aho kagegene kare kamazemwe imyaka 4 nukuvuga aho kagegene karanja mu kuboko ngiye gukora kukakanja bivuye mu kuboko gaca biza mu musaya barankura amenya 2 ndakagumiza ndavuga ati jewe mwayankura mwareka nako nkurayo kuko umugabo wanje twari twumvikanye gatawundi mwana nkeneye kuvyara mu nyuma rero nongera ndagumizayo n'ubundi wongera umusaya uranja bankurira irindi mbona bayatata ati noneho ndapfuye burya amaze kumenya umukozi w'Imana nyaguhezagirwa nukuri naciye ngenda arampa impanuro ndagenda ndagakurayo nukuri ndagakuyeyo mu mpera Imana amashi ubaheze imyaka 5 sindasubira kumva iryinyo ngo riko riranja cyangwa ngo umusaya uriko ranja cyangwa ngo ukuboko kuriko kuranja ibyo ndabishimira Imana umugabo wanje tumaze gushwana gose ndaza mu mukozi w'Imana aramfasha kandi aho yamfasha mbona agwaye kuguru aramfasha bakaguma bavuga ngo mbeye kuguma ugenda kurya agwaye kuguru ngo kubera iki ngo hari umuntu agwaye ngo asengera uwundi agakira mugabo je nukora kankorako naca numva nkize mu nyuma cangura n'intambara yo y'umwana murabona uwo mwana ukuntu ameze uwo mwana ari umwana akomeye ameze neza yiga mu mwaka wa 3 aca afatwa n'ingwara iyo ngwara imufashe rero umukozi w'Imana amusengera burya araremba gose bifatiye kuri malaria aca ndamujana mu bitaro ndamujanye mu bitaro baramutera amaserumu noneho agaca guma koma induru akindisha ukuboko n'ukuguru burya ivyo bihavuye ca ndamutahana umugabo wanje ngo reka ndamujane ku mupfumu kugira akire bantu b'Imana Imana iriho kandi Imana yashatse kugukiza naho utoja ku mupfumu nagukiza kandi ku mupfumu yagombye kwiyerekana naho uja ku mupfumu ntukira ntibikunda aramujana baramukuramo nyene amabuye ibicupa basha amuciye urasago hagaca hasama anda muciye urundi hagaca hasama noneho amupfuma ati genda je ibintu ntavyo shoboye nkuriraho ce ndamuza aramuzana amuzanye ndamubwira ati wabonye umwana noneho ko vyasa naho agakoma induru cane ngoya ngo musubize mu bitaro n'ubundi subira mu bitaro baganga ngo ya Jesu nemera ko guma koma induru ngo abuze abandi ngo abagwayi bakomera ku induru aca mutera agashinge aca mbwira nyamuganga ngumviriza ngo nyarusha ningo guje ku bitaro ngo bikuru ndavuga ati kubera iki mu ndungice mubonye umwana wanje mumutera urushinga apfuye burya umwana aca araregera umubiri wose aracika n'ikintu cikiyingiyingi ce ndamujana mu mashengesho umukozi w'Imana ukuri Imana imuhezagira yambaye hafi araza aramusengera mu bitaro nukuri ni benshi bamusengera abakozi b'Imana bose bamusengera Imana bahezagire burya rero uwo mwana ce ndamujana hano kwishengero ry'abameto ndamushikanyeho umwana ntiyinyagaza umwana ibiveravera byaje ku maso ku munwa umwana ntiyasama ubuyi kwa bukurongera bukagenda bwijana burya ndavuga ati none gamana nukuri uwo mwana ni wo wamumpaye byukuri n'umwana w'umukobwa wari umpaye nanje ngiri akamaro none kagira apfe mana uremeye nukuri
ushaka womungarurira wamumpaye ku buntu we ni ubona ibikwiye nukuri uwo mwana naricaye aho baramusengera uwo mwana ntiyahagarara umwana ntiyicara mu kwicara arabutara ujya kwimbata baramusengera ukwezi kwa mbere mbona aricaye ukwezi kwa kabiri mbona arahagaraye ariga dede guhagarara yo mwana akomeye ariga gushingura urabona ubuho bigeze aho Imana ibigejeje nukuri ndabishimiye Imana cyane muyimpera amashi uwo mukozi w'Imana uno umuvyeyi wanje Imana izimuhezagira imuhe kuramba ahose yamusengera nawe nyene kugira kwikinga ari ngorane ari bibazo ariko nukuri yarambaye hafi arandemesha kugera nuno munsi nukuri Imana ahigejeje je yarasezeranye ko izomugorora neza azoba muzima kandi ibyo yakoze nukuri ndabishimiye Imana burya rero ndabaho jewe nashikiwe n'ibibazo byinshi hano vuga bukira bugaca natwaye n'imbanyi barayinyongereza mwiranyongira hera pe umukozi w'Imana ce ndamuheba ngo ngiye ahandi burya rero nukuri Imana yarafashije nukuri yonda y'amezi 6 bari besitariye kugwa mu nda rugakina ngo n'umwana ata mwana ngumasha mu nda ngumana urubeya nukuri Imana arambaye hafi ibyo bintu nukuri biramvamwo nukuru ndakomeye inyuma yaho njyara abana babiri neza bakomeye nukuri nibyo ndabishimiye Imana umukozi w'Imana Imana imuhezagira imwongera amavuta imuhe kuramba azoguma twitwararika nukuri novuga bukira bugaca mwa gushima kwanje kugarukiye ngaho mwarahezagiwe mpagaze ngaha ngomba gushima shimira Imana yanje Imana yanje yakora ibintu byinshi cyane ntoshobora kwikorera jewe umwana w'umuntu burya rero jewe ngo bampere ku mutware wanje umutware wanje yaragize ikibazo yaraguye ni moto bwa mbere avunika igufa ryo ngaha nukuri ni Imana yatabaye burya amaze kurivunika naciye mpagarara ku cyuma cya telefone mpamagara umusoda w'Imana ari wende bangira icyari rishaka burya rero yaramusanze muhira pe aramusengera aramushirako ibiganza vyiwe burya ntivyarekeye aho yaruhiye kuja Bujumbura ariko Bujumbura naho yahagiye amasengesho yujya mukozi w'Imana ari umusoda w'Imana yagumye ari hafi yiwe yaramusengeye arakira bavuga ngo umutama ngo avunitse igufa ryaha ngo ntasubira kuzobaho ariko umutware wanje yarabayeho ubugira kabiri yarasubiye kandi aragwa n'imoto hari ku mugoroba sinzowibagira ku munsi wa gatatu arambwira ati je ndagiye ku musenyi ndamubwira ati mutware wanje aya masaha uragiye ku musenyi byabone hakomenga n'umuntu nyene yaba yarafise ikirandevu sinzi ariko hageze mu kanyurume rumara bambwiye tumutama wawe aravunitse imoto iramuguyeko bamukuye aho hantu uyo muzehe wanje atazi yariko arava ni yariko araja yarahagwaye niho gusa ifoto yiwanje nta mucanwa irimo nari kuberekaho bamutubitse amakamba abantu uzeye hajya ku mpande burya rero ndasubira kandi ndakora ku rutsinga mpamagara umusoda w'Imana yagumye mba hafi ya musoda w'Imana aramba hafi nukuri yaramusengeye umutware wanje arumva ko aremuruwe kandi atabawe hoho ntiyageze kure eraga ntivyarekewe umutware wanje kandi yarasubiye aragira ikibazo hari mu gitondo avyutse burya ntiyaravye hasi asohoye imoto hariho imisaraba 3 yanditse imbere y'umuryango burya ntiyayibonye ikibona umwuzukuru wacu yitwa Darisi burya imbere ya sekuru aratambuka acavuga ati yo sokuru inzoka irandiye turaraba ya nzoka turayibura burya mutama atambutse nawe yaciye yumva umusonga uciye ngaha burya uyo muzehe yavuye aho atari umuntu ukuguru kuravyimba uyo mwuzukuru wacu nyina yaciye amutumako aja gusengerwa hehe mu Gatumba burya rero Imana yakomeje kumba hafi bitewe
n'umusoda w'Imana arambwira ati Mutamakazi wewe nukuri urizera bikomeye ati nukuri jewe ndazi ko Imana iriho. Uyo musoda w'Imana yambaye hafi nukuri aramusengera ntarinze kumuzana, yaguma musengera ajya muhira yongera musengera araho kumuhana wiwe, ariko Imana yaratabaye. Mumpera Imana amashi, mwongera mumpera umusoda w'Imana amashi. Uyo musoda w'Imana rero si uwagucyo gusa, jewe ngomba ndababwira uko uyo musoda w'Imana Imana yaduhaye mu muryango iwacu ni mwuzukuru w'iwacu, kuko mama wiwe yavukana na mabukwe jewe, kuri uyu rero ni mwuzukuru wacu. Rero hamwe n'ibyo Imana yagiye yerekana nyene ko ari Imana irantabarira umutware wanje. Hanyuma rero nanje ubwanje naragize ikibazo cy'ijisho rimwe, ngize ikibazo cy'ijisho rimwe nirirwa ndarira nkarara ndarira. Naratelefone umutware wanje icyo gihe yaragwaye ameze nabi cyane, burya yarambwiye ati nyegera, ndamwegera haryamye yaranshyizeko ikiganza. N'uyu munsi mpagaze ngaha Imana yarangiriye neza, mumpera Imana amashi, mwongere muha amashi umusoda w'Imana. Gushika n'uyu munsi rero nukuri Imana yarangiriye neza kandi yarambohoye, yambohoreye umutware wanje nanje ubwanje irankiza ndetse nkiriza umwuzukuru. Yagiye ingurira ibintu byinshi, ndafise n'imfura yanje iri mu mahanga amaze gushikayo benshi baramuzi, n'uyo mukozi w'Imana aramuzi. Burya yaragezeyo nta mahoro yaharonse, yaciye ambwira ati Mutamakazi ntabara ndondere umusoda w'Imana ansengera. Naramutelefone ndamubwira ati burya umuhungu wanje yagize ikibazo naho ari mu bihugu byo hanze, nukuri yarasenze uko bishoboka, uyu munsi yari ni muzima, mumpera Imana amashi. Rero jewe ugushima kwanje kukaba kugarukiye ngaho, Imana ihezagira abavyumvise kandi murakoze. Mumanze mumpera Imana yacu amashi menshi cyane. Amen. Hama nanje ngomba gushimira Imana kubyo yankoreye. Je bamwe ngaha murabizi ibyagiye biramba ko murabizi, sivyo none? Nibyo rero ngomba shimire ku Imana. Imana yarantabaye, yarangiriye neza. Je nabaye aho ndumwigeme, ndashimwa nkuko abandi bigeme bashimwa. Baraja guca mu marembo, ibintu byose biragenda neza. Ariko hageze ko tugira mariage no kwikomine twagiye byaheze, hasigaye indwi zibiri uwo twari dukundanye acarabivamo acarahunga. Ibyo ndabibamuko ndarindira turabijamwo biranka, cambaho ndatekana. Nukuri musaza wanje Imana imuhezagire cyane kandi yongera imuhezagire gose, n'umukenyezi wiwe ahari Imana imuhezagire. Nukuri barambaye hafi aho umwe wese yamwibwira iryo yigombeye, aho nciye bagatwenga abandi bakavuga ibyo bigombeye, ariko bobo barandemesheje barambwira bati wewe guma ku karago dusenga Imana nta kinanira Imana. Jewe ubwanje nkihebura abantu bakandemera ati rabucikire wewe hajya ntuzopfugize mariage nta kizokunda. Ati byiza rero uwo wobona woca wigira uko nyene atanico urinze kuvuga, muga turiko turasenga Imana ikagumburira wewe ugacikira ntibizogenda neza, uzobaho mu buzima butameze neza. Nukuri Imana yarabikoze. Ndashimira uwo musazanje yagumye ampanura, yambaye hafi no kunsengera kansengera. Nukuri Imana yarabikoze. Ubu naragize mariage, sinzi ko mwari mwamubonye ngaha kandi muramuzi nuko yateye intambwe asohoka hanze. Sinzi ko anyumva ngo aze mumubone, mubone icyo Imana yankoreye. Yongera irantezagiza abana aba babiri, umwe yitwa Iteriteka Denise, uwundi nawe yitwa Iteriteka Amelia, ariwe wujyanya turi kumwe. Rero ibyo ndabishimiye Imana cyane. Nukuri ibyo noshimira Imana ni byinshi, naho nari mfise inda y'umwana wa mbere byaranse kugera yaho iminsi bampaye kwa muganga irengarenganako
urya Imana iramukoresha aransangaho ndi muhira aransengera uwo munsi havuye haheze iminsi 2 naciye ngenda kwa muganga ca ndibaruka Imana ihabwa icubahiro amena nukuri navuga byinshi tukarara ngaha ariko byo nivyo nshimye kuvuga mwarahezagiwe Haleluya Haleluya Yesu wacu nashimira mama nanje magaze ngaho kugira ngo nshimire Imana kubyiza Imana yagirangirira Imana nukuri byangiriye byinshi ntabyo novuga ngo mpeze kubera umwanya uri kwacu cyane yewe Imana nukuri yagiye intabara muri byinshi byari bikomeye cyane jewe umwana w'umuntu ari gushobora Yesu nashimwe amen jewe nukuri nabaye ngaho mura n'ibibazo byinshi gose cyane byo novuga kimwe cyarahava akazi kindi ndose amafaranga ngira ngo naca ngenda kwa muganga cahera ngize ndaronka amafaranga kandi umwana akacagwara nkaca ndamuvuzamwo Yesu nashimwe amen ndose amafaranga sinigenda yakora mu kintu cy'umugambi kuko inkozi ikintu cy'umugambi hano gikoze umwana yacagwara cyangwa nkabura n'ibindi bibazo Yesu nashimwe amare nawe n'ikindi kibazo gisinda y'umwana ubunyene nteruye mfise uyu umwana kunda yiwe ntibyari byoroshe byari bikomeye naraga no kwiradiyo abadokiteri nyine bakambwira ibintu bitandukanye gushika bambwira ko bazonyopera nkagira ubwoba nyene nkihebura mugabo nkababara nyene ntashe muhira muga nkaca nizera nkavuga ati mwijuru hari Imana ndazontabara Yesu nashimwe urya rero ndaza ico gihe narunguruza ngenda handi kuganze numva ingene bambwira kwa muganga mvuye hamwe na canje ahandi bose bakambwira uko nyene kugeze aho njyamye nze ndarota mbona ngo imbugita bariko barakarisha imbugita kuri jewe mbona ko imbugita nyene izo nyopera ari nyinshi Yesu nashimwe mugaca ndaza ndegera umukozi w'Imana umubona ngaha nuko aransengera arandemesha arampanuro arambwira ngo nizigire nuko nanjye ndagira ukwizigira no kwemera kwishi hama mu nyuma none naza ndagira indoto mbona imbugita zo kunyopera zidakarishe mbona zaravuye ko ingutu nkabona bariko baranyopera zidakarishe urya rero muho kwizera kwanje n'Imana yagiye kunyiriza rero ndongera nkaza nkabwira umukozi w'Imana urya rero niho nacanza ngiye kwiradiyo bace bambwira ko nzovyara mu kwa mbere urya rero nsubire igira kwa cyangwa ko nzovyara mu kwa kabiri urya nkaca nihebura ko nayo numva ndemerewe cyane kuko nari ibibazo byinshi kose mu nda sinashobora no kuyivyura njyamye byari ibintu bikomeye cyane urya rero umukozi w'Imana nkaye mwiganira byose n'ukuri arandemeshera impanuro burya Imana ikirava mwijira nyiyereka ko ari Imana ikomeye burya atarike bari banyandikiye kuvyara kwa muganga ntiyageze ko naciye nza nabwi umukozi w'Imana n'ukuri aho ngeze jewe ndarushe n'ukuri sirabwo umusengera cyane nuko umukozi Imana yabikoze Imana irava mwijira nyiyereka umwana mubona afise ngaha namuvye atagise na kimwe navuye muhira nshitse kwa muganga mpita ndavyara ataki na kimwe nigeze numva Imana ihabwa icubahiro umwana namuvyaye se wiwe yaranjanye n'imoto burya twapfuye gushaka kwa muganga yakije imoto umwana amaze kumushikana Yesu nahabwa icubahiro abaganga bose bari ngaho baratanga barabura ivyari ivyo bibaza ibibaye basangana umwana je navyara sinigeze numva n'ikintu na kimwe ku mubiri wanje ko naba navyaye umwana nibitangaza Imana yo mugihe yankoreye byose nkabikesha umukozi w'Imana yambaye hagufa aransengera arampa impanuro arandemesha nanje ndazigendera ndagira no kwizigira Yesu nashimwe nukuri je Imana ayibonye iriho kandi iratabara n'inyuma ya zero nukuri Imana irazigakora ukayibona nukuri je navuga byinshi ku Imana yankoreye nukuri wumvise ugushima kwanje Imana ibahezagire ibagire neza uri mu bibazo agira ukwizera ko nawe Imana izomutaba isani yagera izobigeza Imana iratabara ha Imana ibandanye ihezagira umukozi wayo nukuri mwongereza amavuta n'inkomezi zayo Imana ishimwe Yesu nashimwe kandi amen mukomera amashi Imana Yesu nashimwe mukomera amashi n'umukozi w'Imana Yesu nashimwe nanje nari ndimwe iki kibanza ndiko shimira Imana ukumenyana n'umukozi w'Imana Yesu nashimwe je narajanye umwana imurengeza nyene arembe ngiye kwishengero
maze umukozi w'Imana arambwira ati burya tubona ufise ibibazo byinshi kandi bikunanije. Yesu nashimwe. Ati ariko hariho umukozi w'Imana utazi aba haruguru yawe, ati genda nuba ari karani ku muceri umusanga ari hari. Yesu nashimwe. Ati kuko ibibazo byawe ntibyoherera aha. Maze ndaduga nce ndamubona mu barabara, ndaza aransengera. Yesu nashimwe. Yasengera bitoroshe, byari ibintu bikomeye cyane kuko wasanga amaraso amashira biriko biradidima. Yesu nashimwe. Ariko arambwira ati gira ukwizera. Yesu nashimwe. Ntibyarangiriye aho wa mwana kuko uko indwi zibiri zahera niko yagenda mu bitaro. Arambwira ati humura bigiye kugira ante kurangira. Yesu nashimwe. Ibyo ndabibonesha amaso y'umubiri. Yesu nashimwe. Mu nyuma niho yambwira ndaye umwana byitwa kagira kane. Yesu nashimwe. Arambwira ati umwana ndabona agiye kukunguruza. Yesu nashimwe. Nukuvuga yarandeze mu buryo bw'impemu. Yesu nashimwe. Arambwira ati ndabona ugomba wimuke kandi aho ugiye kwimukira hariho ubundi muntu agiye kukurera mu buryo bw'impemu. Yesu nashimwe. Ibyo maze kwimuka narabibonesheje amaso y'umubiri. Yesu nashimwe. Nukuvuga maze gushika iyo ngiye kuba. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi. Nukuvuga narashitseyo nshamwana n'umukozi w'Imana batazira mama Gideyoni. Yesu nashimwe. Nahaguruke mu mubone. Yesu nashimwe. Nukuvuga basha barafatanya kundera mu buryo bw'impemu. Yesu nashimwe. Ujya nawe n'umubyeyi wanje yafatikanije n'umukozi w'Imana. Yesu nashimwe. Ndamubwira ati ntibyorangirira ngaho, urazagenda ndakwereke umuntu yafashije cyane kugira ngo ndagushikire. Yesu nashimwe. Nukuvuga hari urubanza yigeze gukora ijya mbere, arahaguruka turaza nyene turamuramuca, ndamubwira ati uyu ni wa mukozi w'Imana wambwira ko nzohambya. Yesu nashimwe. Nukuvuga baca bandanya kundera bandera. Yesu nashimwe. Na mwana wacu yaragwaje umwana. Yesu nashimwe. Arashika muhira nyene aramfasha. Yesu nashimwe. Nukuvuga arasengera umuntu mu buryo butangaje. Yesu nashimwe. Umuririmbyi niwe yavuze ngo kwizigira Imana ngo narabonye ntabwo igira ante ntabwo itetereza. Yaramuteturuye natwe yaduteturura. Imana imukomeze mu mirimo y'Imana, azarambe akorera Imana kandi izomuhe iherezo ryiza. Mwarahezagiye. Kimwe abaranje mpagaze ngaha mvuga iby'Imana yankoreye. Jewe ndashimye Imana icyambere kuba nkiriho, kuba ngihumeka n'ubuntu bwayo. Kuko jewe nabuze mama nkiri umwana muto cyane, ariko Imana yaranzigamye irandera. Ku mezi 9 nabuze mama, urumva sinari bwacu ubwenge, ariko Imana yabanye nanje. Ntamikindi nshima Imana cyane nyamukuru. Jewe abantu bari barampinduriye amazina bambwira ko ataco nzovamwo, ko ntazoja kubaka nk'abandi, ariko n'ukuri Imana ni Imana nyene ikora nk'Imana. Ubu mu kwezi kw'indwi n'ukuri Imana igira igaragaze, nanje igomba intera iteka. Harabavuga yuko nzogenda kubaka umushatsi unaze mu kiganza, harabavuga yuko nzogenda kubaka abana babo b'abahererezi babyaye 2 abandi 3, ariko n'ukuri Imana iriko irigaragaza. Ndiko ndabona ikiganza cyayo, ndiko ndabona ukuboko kwayo, ndiko ndabona Imana yikorera yonyene ubwayo, abantu bagatangara, abantu bakabazanya. N'ukuri ndashima cyane Imana ko yangiriye neza. Jewe nari narataye ibyizigiro, naje ku mukozi w'Imana narihebuye, ariko uwo munsi n'ukuri naraje aransengera. Inyishu y'Imana natasha ndayitahanye, natahanye amasezerano andemesha ankomeza, numva ndagize ibyizigiro. Nabandanije kuguma ngaruka nsengera andemesha ati n'ukuri wewe hagarushika musenga Imana, Imana izokugirira neza. Rero n'ukuri Imana ndahaye ndabona ukuboko kwayo. Mu kwezi kw'indwi itariki 25 Imana igira ibigenze neza. Muyimpera amashi. Nukuri nashimiye gose umukozi w'Imana kuko yambaye hafi andemesha, ampimanuro amurutonde ngirako. Nukuri Imana imukomeze kandi mwongereza amavuta. Abumvise gushima kwanje mwarahezagiwe. Nanje mpagaze ngaha nshimira Imana ibikorwa yankoreye. Jewe narabaye
bakansengera ariko nta gahengwe nigera ngira. Burya niho twabana n'umubanyi yabonanye n'uwo mukozi w'Imana arambarira ati burya wewe wogenda ku mukozi w'Imana aba kurya umunani yo gusengera ibyo bibazo ufise bikagabanuka. Burya ndaje ngaho umambura umwanya wo kujayo. Burya umunsi umwe niho nyamubanyi yava gukora duhurira muri twese tuvuye gukora arambarira ati burya rero jangira ngenda kuba mukozi w'Imana arambwira ndamubarira ati jewe nanje niho ngiva gukora sindaronderera utwo kurya abana. Arambwira ngo burya ngo wogenda wosanga bigufashije. Nditegura mvuye mu murima ndaza tuca tuzanana n'uwo mubanyi. Tuhashitse dusanga umukozi w'Imana je nahashitse akigwaye atarashobora kuja mu bikorwa mu mirima. Hanyuma rero nkihashika nicaye numva ibintu binyuragirana mu mutwe ari byinshi umenga n'amacumu. Aho nta kintu na kimwe twari twavugana n'umukozi w'Imana. Je nari naragowe imyaka myinshi nabayeho imyaka 3 ntazi kuryama. Sinari nzitiro ukungene rimeze nk'iyo myaka 3. Nagira gutya ayi ku murango nkirirwa nkomeye mwijoro nka camfa. Mvuye bakagenda banyiyegetse kwikinga no ku masengesho. Bashikara ku masengesho nkaca ntora gahengwe. Bantahanye muhira n'ubundi nka camfa. Sinabwigera ntora agahengwe n'umunsi n'umwe. Ariko bananiye n'umukozi w'Imana Imana yatoranije naciye nkira. Ubu ndakwije imyaka 2 ndyama neza n'abana tugasinzira twa umufasha wanje yari yaragowe yirirwa mw'ibarabara kuduhigira rasiyo yagera mw'ijoro akaca aryama bikanka kubera twaba napfuye cyangwa umwana agapfa. Nukuri nahabonye ibitangaza byinshi Imana yankoreye. Uwo mukozi w'Imana Imana nimusiga amavuta kuko yaradukoreye ibikorwa bikomeye. Je nari narapfuye narimva nari naronze naramagufa. Ubu murabona ko ndi umugore akwije ibisabwa. Nari narabaye amagufa nari nariraburaniwe sinari umuntu nari narapfuye. Babona ishusho igenda gusa je narapfuye. None kubw'ivyo mu mpera mashi umukozi w'Imana yakoresheje akasengera nkaronka gahengwe. Ubu ndaryama neza n'abana. Nukuri Imana yaramukoresheje igikorwa gikomeye kandi yadusengera nawe agwaye. Nukuri yarakoze. Imana imuhezagire rwose Mana. Muhezagire Mana. Muhezagire Mana. Umwongera intege n'inkomezi mu bikorwa vyiwe akora. Mana yo mwijuru azokubone mu bihe bigoye. Mana yo mwijuru ibyo akorera abandi nawe uzumushumbusha umurengera. Yesu nashimye. Nanje nukuri Imana irakoze ko ngiye ndose ikibanza habaye abahizi kugira ngo ngende shimye Imana. Hama ikintu shimye Imana nati bubanza ndi je nyene umengo sinzo haronka umuryango. Yesu nashimye. Shimye Imana ko Yesu nashimye. Shimye Imana ko je papa mashimwe. Yesu nashimye. Ndumva neza nanje ko azombera umuvyeyi. Yesu nashimye cyane. Aba bantu nabo bashimye bamaze kumbera abavandimwe. Yesu nashimye. Ndashimye kuva namubona ninjiye mu nziwe buriya mpita ndaharonka umugisha bituma nugururirwa urugendo rwo kugenda kwibera haye i Bujumbura. Yesu nashimye. Yesu nashimye kandi wenda mushimye iby'umwihariko n'Imana ibyumve ko nshimye. Nukuri Imana yo mwijuru ikintu ndamwipfurije. Yesu nashimye. Imana yo mwijuru ntaba ari wagaragara ariko Imana yo mwijuru aba ari ishishikara kugaragara muri we. Kandi Imana yo mwijuru ndasabye ngo izomuha umumarayika wavuze ngo yo kwisengera bigakunda muri urugendo nibyo kunda. Imana imumpera umumarayika amuramire kandi amusengere. Yesu nashimye. Kandi nukuri amusengere ikiganza cy'Uhoraho kuko cyahoze kuri Eliya kikabana na Yosuwa imyaka yose.
kizobane nawe kandi azarangize neza abumvise gushima kwa Imana ibahezagira. Nanjye mpagaze ngaha gushimira Imana kuko yankoreye. Ni byinshi sinodondagura ngo ndabimare. Narabaye ngaho ndagwara igihe kirekire nifuza byanka bansengera. Ukuri Imana harageze igihe intabara ikagenda irankura ko kimwe kugeza na n'ubu. Ndashima Imana cyane yumve ko ndayishimiye. Ni byinshi sinobivuga kuko hariho n'abandi batoronka. Ukuri Imana yarankoreye ibitangaza n'ubu ntovuga byinshi ngira ndabidondaguye bokwira bugaca. Yaranantetuye ku mwana mperuka gucutsa aho namubyariye amezi 10 abandi bamubyariye amezi 9. Jewe biranka nuko Imana irahaba n'ukuri naramubyaye neza mu mpera amashimana. Ndashima Imana n'umukozi wacu ashishikara kutwitwararika atuba hafi aduha impanuro n'ukuri ntacyo adakora. Imana imwongera amavuta. Muzebike kuko ni benshi bashaka gushima abumvise gushima kandi Imana ibahezagira. Mama Yesu ashimwe. Nanjye ngaho mpagaze imbere y'ihanga ngomba gushima ibyiza Imana yangiriye. N'ukuri byari bikomeye kandi byari biteye n'ubwoba. Je naragiye ngaho ndagwara ndaremba ndagera kure bankuye iryinyo umusaba uraby'imbugera ino bimaze kugera iyo hose harimo n'ibintu bimeze nk'amagufa mu itama. Ibyo byose Imana yarangiriye neza irabinkuramwo ndagwara kansera irakira. Ibyo byose noshimira Imana kandi mwongere muyimpire n'amashyi. Umere n'amashyi umukozi w'Imana yanyitwararitse imyaka 2 anyitwararitse. Ibyo byose ndabishimira ko Imana yumve ko ndayishimwa iri mu ijuru ibyumve hama yongere inyegereze iminsi yo kubaho amumvise gushima kwa Imana ibahezagira. Amen. Yesu nashimwe. Nashimwe kandi. Yesu nashimwe. Amen. Mama nanje ukwezi kwa 5 narimbuye amashengero mama ntashe muhira nukuri najya natangorana ngeze muhira nyene ndateka ndarya atangorana bukeye ku munsi wa 6 niho nikangura ukuguru kwabyimba by'ukuri bitoroshe nisanga yava mu kuguru ikaja mu mutwe ikava mu mutwe ikaja mu mutima bikagenda bimanuka. Nukuri kuyica muri icyo gihe ubwo nagize ingorane zimwe zidasanzwe niho na telefona umukozi w'Imana ndamubwira ati burya ndagwaye arambwira ndagusengera gira ibyizigiro by'ukuri yagumye asengera muga ndamubwira ati burya ndagwaye cyane kandi ntibyoroshe arambwira ati by'ukuri uraza ndabe nyene urwaye n'ukuri naraje maze kuza aragira ubwoba by'ukuri bavuga ko tuzomera nk'uko yari ameze kuko kwari kwabyimye biteye ubwoba nyene nacyo navuga ati uzotoboka ko benshi bambwira uzotoboka uca kuja mwinyo namakujamo kasera hama bace baguca nukuri murabona ko mpagaze nta ngorane n'imwe kiretse ububabare bufise muri uko kuguru nukuri Imana ntimusiga amavuta ibiganza dushirako umwanya wose akadusengera iyo akubwiye ati gira ukwizera by'ukuri ukagira ukwizera ntatumenya kimwe kagandura hama gushimira Imana kandi bigeze ngaho murakoze. Sashimwe magaze hano nshimira Imana ibyo Imana yankoreye. Je n'ukuri nabaye ngaho ndagwara ibintu by'ibicumu mu nda bitagira uko bingana. Burya jewe n'igitsinaye ku mwana naramaze ikintu cy'amezi 2 nkashira umwana mu mugongo kubera bari barangiriye nabi. N'ukuri nabonanye n'uyu mukozi w'Imana aransengera by'ukuri amaze kunsengera narabonye Imana ndayibona ubwira kandi ndayibona kandi ukuntu Imana yankijije. N'ukuri jewe naho nari kujya ku mupfumu sinayikuronka amahera ndiha mugabo umukozi w'Imana amaze kunsengera n'ukuri narakize. Jewe nava muhira nunamye sinunamuka mpagaze sinunama nta kintu natera hasi
ndyamye sinihindukiza bandakumirwa ukuboko kugira nicare ariko umukozi w'Imana yarahabaye nukuri aransengera umukozi w'Imana Imana imuhezagire cyane nukuri mukomeze n'ukuntu yitwararika twebwe ukuntu yitwararika abantu nta n'ukuntu nobivuga aritwararika kwera abantu muhaye umutwaro w'igisata ufise cyangwa ukamubwira ikibazo ufise nukuri bigenda neza hanyuma y'ibyo n'ubundi nivyarekeye aho n'iyo ndwi nafashwe ndagwara ejo n'ukuri naje ntari umuntu abantu bambonye no kurira nararira by'ukuri yaransengeye je ntabwimba mpagazaha kuko nta nubwo nunama nta nubwo nihindukiza none murabe ubu ndakomeye mu gatondo abantu bambonye bavuze none uwo ni mama Nice kweli ejo yapfuye nukuri umukozi w'Imana yaransengeye none murabe ndi muzima by'ukuri Imana imuhezagire yongere imuhezagire by'ukuri musiga amavuta rwose arushirizeho kutwitwararika ijoro n'umurango Imana n'ukuri mukomeze izomuhimigisha izomusunduje ijana ku ijana hama gushima kwanje kugarukenga Imana ibahezagiye amena Imana ihabwe icyubahiro nanjye rero ndashimiye Imana ukuntu Imana ari mugira byose ese ashimwe jewe igishika ngaha hariho abana bambwiye bati aho haruguru hariho umukozi w'Imana kandi agusengera uratora bitenguka kiri ese ahimbaza hanyuma rero nanjye icyo gihe rero naragiyeyo ubwo nari mfise igisata mu nda nararibwa nkaribwa bikomeye burya rero aravuga ati hariho umuntu hariho ibintu bamuhaye kandi arakize mu izina rya Yesu wizera icyo muhira umusanga ni jewe n'ubu rero icyo gisata kiransubira Imana ihabwa icyubahiro uwo mukozi w'Imana n'ukuri tumusabira uburambe narambe kugira ngo ashishikare gukora umurimo w'Imana hariho n'ibindi kandi yasengeye kubw'abana nabyo kandi byaragenze neza hanyuma rero ukwitaho kwiwe no gukorera Imana kwiwe Imana imwongerereze kumugisha Imana imugirire neza Imana yacu nihabwe icyubahiro turamushimiye rero kandi nawe n'umufasha we kandi turamushimiye Imana ishishikare kubagirira neza uraza imbere gushima kwanje kugarukiye ngaha ntawo birondora ni byinshi hanyuma umwami abahezagiye amen.